Umutekano wo mu gisagara ca Bujumbura urabangamiwe cane kubw'ubusuma bwibonekeza mu mabarabara cane cane mu masaha yo ku mugoroba. Abanyagihugu bamaze gushikirwa n'izo ngorane bashikirije iciyumviro cabo ku mboneshakure yanyu ya Look Media. Vy'ukuri aha turabona kweri ngaha muri quartier ya Bwiza ni benshi cane mu masaha y'ijoro ku mugoroba baraza ari benshi kandi bagenda ari bigwi nyene. Ushobora kuba ufise nk'agatelefoni mu ntoki baragupapuye barirutse canke ufise agasakoshi nko kwiwawe bagaca bagushikura bagaca bagenda bariruka. Bakunda kwimonogoza cane mw'ijoro. Kenshi nk'abantu usanga amasaha y'umugoroba akunda kugera turi ngaha canke duteramiye ngaha, ivyo bintu turashobora kubibona. Abo bita ibidoma aribo kenshi bakunda gutera amakacana baba bariko bararengana ngaha mw'ibarabara, abo barahari gose kubera ivyo vyama vyabaye, haba bama batsa amatelefone, bama batsa amashakoshi baba bafise. Kenshi biba mu masaha yo mw'ijoro iyo abantu bamaze kugabanuka ngaha mu mabarabara ugasanga hariko hagenda umuntu umwe. Nkewe ushobora kuba uriko uridugira nk'uku ugasanga bakubonye, hari n'abaza kugutangira ngaha abandi bagaca hariya hama bakakwiba bakagenda. Mu minsi yahera bari abana bato cane ariko ubu nyene uraba baramaze kuba abagabo cane barakuze, ico gituma vyahindutse vuga bavamo n'ibisuma kandi birahari aho utembera hose, bibaye ngombwa baratera amabuye canke bakiye umuntu uwo ari we wese ariko ararengana, ndetse na wewe twe turangurira imirimo ngaha barashobora kutugirira nabi bivanye n'ivyerekana no gutera amabuye no gusopa abantu bose baba bariko bararengana. Ico gituma usanga kenshi imirimo y'amasaha yo ku mugoroba usanga itoroshe bivanye n'iyo mvo yuko umutekano ari kumeze neza, ariko ku mvo yabo umutekano ntabwo wifashe neza cane bijanye n'akajagari bateza. Abo banyagihugu bakaba basaba inzego zijejwe umutekano kongereza umutekano kuwa rusanzwe uhari kugira ubwo busuma bugabanuke. Tubona ko inzego zijejwe umutekano zokora ibishoboka byose kugira ngo bashobora kubatuza kubera bagenda mu migwi kandi ari gusanga bafise n'inzembe ugerageje kubagwanya bashobora no gukata. Ku bwacu n'abandi banyagihugu bene wacu nibaza ko bokongereza umutekano mwinshi cane uhagije, kuko uhari uratosheje ariko bakongereza cane gusumba uwundi wari uhasanzwe. Umuti uhari ca mbere yabo bantu maze kubaronka ukamuganiriza, hano ukubwiye ati jibi kuba ndabirimo si kubera ko ndabikunze, kubera ko ubuzima nibwo buzima mbona, vuga ati je ntaco mbona co gukora. Ariko nk'akarorero aho umuntu yahora yiba ngaha uwonzi jewe uwonzi ryari namubonye basigaye yiga, nyuma yarose umuntu yamufashije aramuhanura agira gute sinzigira byaramuvuye mu gusuba, nabonye asigaye yiga wumva ko nabo vyokunda bivanye n'ukuntu ukamuganiriza. Mwomenya ko n'amatara yo ku mabarabara atakicaka, ivyo navyo bigatuma ubusuma buca bwiyongera.